fees, God knows fees, double favor without limits. G and Films, Good News Films, double favor without limits. Ooh no, ooh no, ooh no, ooh no, ooh no, bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, w'abantu bafise agatima koko, mana ngwino utabare, mana ngwino utabare, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko. Kubura uwo wakunda birababaza cyane. Wa wundi ngo umugenzi w'ukuri umubonera mu magogo. Niho naboneye yuko urukundo benshi baruvuga gusa, ariko urukundo si urw'amajambo. Urukundo rwategerezwa kugaragazwa n'ibikorwa. Ego, nabonye ko abantu bahindutse. Benshi bafise agatima koko, babaye nk'inyamaswa. Babaye babakunda ukize, ndetse umengo bakunda gapfa. Benshi bashigikira upfishije kuruta ushingije. Imanza z'impfu zitabirirwa kurusha iza mariage. Uwugwaye ntarabwa, ariko upfuye bose basidukana n'iyonka, ukamengo niho hageze ko akundwa. Ibyo ubu byarayangaye. Kubona umuntu anezererwa iterambere ry'umugenzi wiwe bisigaye ari umugani. Ukwikunda niko kwiziza imitima ya benshi. Ishari, inzigo, kwihorana, tutibagiye guhana amashano byasasiwe indava ndetse byabaye ndanse. Umuntu ateye imbere, abandi barajingitwa. Umunezero wa bamwe usigaye umengo ni intambamyi ku bandi. Ariko uko biri kose amaherezo y'inzira ni mu nzu. Twese twavuye mu ivu kandi tuzosubira mu ivu. Umuhinga nuwo kwitwara neza akazogira iherezo ryiza, kuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ni gute tworandurana n'imizi agatima koko mu bantu? Ubuntu, 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 ubuntu bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, w'abantu bafise agatima koko, mana ngwino utabare, mana ngwino utabare, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko. Yesu ashimwe. Ego ntanguye kubashimira kubona mwashitse hano kugira dushobore guhamwa n'umvukanye. Murabona ko duhejeje gushira amashugwe kuri intatemwa y'uwo muvandimwe. Ubu ntakiza gukurikira nuko twoza aho tuja gukarabira. No.
guherekezwa n'indyarya, guherekezwa n'abantu bafise agatima koko, inyamaswa bataye ubuntu. Rero sinumva n'impamvu abantu bamwe bamperekeje, bamwe mwaje gukora iki, mwazanwe n'iki exactement, mbwira menye. Pardon, ibintu byo kuvuga ko kuca kukaraba, hari abantu ntakeneye kubona. Et d'ailleurs oh, ça va? Amahoro. Karibu mwami wanje. Urakoze mwamikazi mwiza. Uramahoro? Turi amahoro, tumeze neza. Ndakubona. Ego, twabonse umushitsi. Amahoro cyane yive. Ni karibu? Merci. Nakoze kugendera urugo rwacu. Sho, kutaramwakira. Wamugumije hano mu kayaga gusa aho kumuzimana. Niwe yaragishe kaho gusa n'abashikera imwe. Nagira nce ndamwakira. Okay. Ive, sa reka mbanze nakira umutware wanje. Ndagarutse. Ego. Ni karibu wisange. Murakoze. Joyce mon amour, Joyce mon ange. Nariko ndagutegurira utwamwa kugira ngo ushobore gufungura, ubashe kugira amagara meza wowe n'umwana wanje. Buriya umuvyeyi bungenze ni vyiza ko afungura ivyamwa, ibintu bijanye n'imboga kugira ngo amagara yiwe abandanye kuba meza cane. Rero akayabago. Chérie, merci. Okay. Chérie. Mugira ndagushimire. Kumenyitaho. Burya uru rugo rwanje n'abakobwa benshi bagwipfuza. Uri umugabo aciye ubwenge cane. Uri intwari. Umugabo azi gufata neza umugore wiwe. Nari kuvuga merci. Ariko merci ntikwiye. Mugabo ntacu kamfe kuvuga merci. Chérie, nutenyenye. Ureke ndagukunde ngukunda urwakazi. Kuko gukunda biri mu nshingano z'umugabo. Kandi burya urugo ruraryoha cane umwe wese ariko arakora inshingano ziwe. Rero kugukunda, kukwitaho, kugushigikira, kugufasha numva umengo ni kimwe mu bingize, ni kimwe mu bikorwa nategerezwa gukora.
Bega sheri, wowe uzi amakarito y'umugabo agezweho muri ino myaka ukuntu ategerezwa kuba ameze? Okay, ubwa mbere na mbere umugabo agezweho ategerezwa gukunda umugore wiwe, agaharanira inyungu z'urugo rwiwe. Umugabo agezweho ntafata amafaranga y'umuryango ngo asesagure ashyira abahabara. Umugabo agezweho ategerezwa kumenya yuko umugore wiwe ategerezwa kumubungabunga, akamushigikira, akamufasha. Oya, si vya bindi vya kera byo kureka umugore akagenda akarima, yaheza kurima agataha yikoreye umuganda w'inkwi ku mutwe, ku mugongo ahetse umwana, afise isuka ku rutugu, atengatiye n'akabido k'amazi, ukamengana umucakara. Ugasanga umugabo wiwe nawe yibereye ku ibare ari kwinywera inzoga canke gusangira n'abagenzi. Umugabo agezweho ivyo ntavyo akora. Umugabo agezweho agerageza kuba hafi y'umukenyezi wiwe, bagashigikirana, bagafashanya, akamukunda, akongera agaharanira umunezero wiwe, akasira sécurité na protection y'umugore wiwe, kuko nta bundi butunzi abafise. Rero nanje Carmel, nk'umugabo agezweho, ureke nkora ivyo nategerezwa gukora. Sheri, ndafashijwe cyane, ndakuzwe ko cyane n'amajambo yawe meza y'ubwenge. Urukwiye ahubwo gutegura seminaire kugira abagabo benshi bumvireho. Mwana wanje, Imana izimfasha kugira ubwenge nka papa wawe. Joyce. Ahubwo Jeri, nifuza kumenya karite z'umugore agezweho. Haco ubizi ko? Okay, reka ndakubwira amakarite y'umugore agezweho. Umugore agezweho yubaha umugabo. Kubaha nico kintu ca mbere. Buriya umugabo uwo mwima vyose ariko ukamwubaha. Ica kabiri, umugore agezweho ntabandera amaboko, ahubwo akura amaboko mu mpuzu, nawe agaharanira iterambere ry'umuryango. Umugabo akazana, umugore nawe akazana, c'est-à-dire barondera bose hanyuma bakaza bagahuriza hamwe. Umugore agezweho ntiyirirwa mu nsako. Umugore agezweho ntiyirirwa mu marigara no kuguma yirigora tigita mu bandi bagore y'imanza zibaye, abe niyari anniversaire sinzi mwaragwije ibintu ngo ama bride shower n'ibiki, ugasanga arikasesagura itungo ry'umuryango, ugasanga wewe yumvira ibyo gusa kubegwa gusa atakintu kimwe cy'iterambere yumvira. Rero umugore agezweho ategerezwa kumenya yuko urugo rwiwe aruharanira, akongera akarukorera, kuko inguvu z'abantu babiri, abarundi baramaze ngo babiri barutumwe. Iyo umugore yitahuye ko ari umufasha, agashigikira umugabo, urugo rutera imbere mu mwanya muto. Uyu niwe mugore agezweho. Urakoze cyane mutware wanje. Ariko Sheri, je numva ntameze neza. Byatanguye buke ariko ubu ndumva aho ngeze merewe nabi cyane. Sheri, habaye iki? Ahubwo ntubandanye ufungura ivyamwa. Sheri, biranse kumanuka. Numva merewe nabi cyane. Urazi rero Sheri, ntidutakaze umwanya. Reka twitegure kugira ngo ndakujane kwa muganga. Urazi yuko uri bungenze, mu gihe twokwishinga dutebagana dushobora gusanga hari ikintu kitameze neza. Rero reka ahubwo twitegure. Carmel, naenda kuzania ordonance yanditse ko imiti. Iyo miti ntayo dufise hano. Hari icyo usabwa rero. Rabunyara gasorondera iyo miti ku mafarumasi yo hanze. Hari n'ikindi. Ndakuzaniye n'indi ordonance iri ku bipimo dutegerezwa kumukorera kugira ngo ubuzima bwiwe n'umwana yibungenze bube bwiza gusumba. Ibyo byose rero bitwarira kicenda. Wigore.
nagerageje kurondera sister wanje aba hanze kuko niwe asanzwe amfasha mu bintu byo kuvuza madame, ariko kuri telefone sindiko ndamuronka. Rero nagira ndakwinginge ndagusaba akantu, nimumfashe ibyo bipimo mubimukorere n'uwo muti nawone muwumuhe muwumutere, hanyuma jewe ninamuronka ico ndazi ko atari kibazo ayo mafaranga araca yama, hanyuma nanje nce ndayariha muzoba mukoze. sha Carmel, kubikora byari bisanzwe, urazi ko nama mba hafi y'umurwayi kenshi, ariko ivuriro si iryanje. Kindi naco Carmel, menya ko atayindi fashanyo afise atari yuko uzana imiti hama nkatera umurwayi nkakurikirana ubuzima bwiwe, kubera ko ivyo bipimo bisanzwe bidakorwa kw'ideni. Niyo miti uri kuransaba ngo ndayimutere, hano ntayo dufise ntibikunda, ahubwo nyaragasa ugenda uyirondere n'ingoga, uraba umuntu witura guha izo raki 9 unyarukane dusova ubuzima bw'umuvyeyi n'umwana. Okay, reka nirukange ntangure basingurane, muze kumfasha mugume mundabira umurwayi. Nta kibazo Carmel, umurwayi ndamuraba no wanje, turamusangiye ko ndi hano ndahari, ahubwo nyaragasa amasaha aragiye ordonnance. Joyce, ntacuba, Imana iri kumwe nawe, reka nkore ibishoboka, ndagukunda. Joyce, my love, uko wapi mama? Uko wapi lakini? Mwezio nimeshindwa kuzoea upweke. I'm alone. Ndijenge. Joy, ntushobora gutegura unagufisa Joy. Joy, kwiriki wansitse. Joy, kwiriki wagiye usiga njengene Joy. Nubaho gute nagufise Joy. Kwiriki utandorere canke ngo mpfe imbere yawe Joy. Nahora ndakuririmbira ngo urukundo rurajana Joy. Sinigeze nibaza Joy ko umunsi umwe ugenda ukansiga jenyene. Mama garuka Joy. Joy, ibuka wari waransezerani yuko ugiye kumbyarira umwana, none wagenda gute? My love, wagenda gute ngo usige jenyene? No Joy, n'urukundo nagukundaga Joy uransize. Nahora nakubwira ngo urukundo rurajana, none Joy uransize jenyene n'urukundo. Joy, irahize iragiye Imana yuko wemeye kunsiga jenyene Joy. Oya Joy, umugore wanje Joy ntabwo wonsiga jenyene. Joy! Joy! Agatima koko Marangwino utabare Marangwino utabare Arabantu waremanyunu ubu bafise agatima koko Arabantu waremanyunu ubu bafise agatima koko
Jimmy, urabona ko abantu baje mu kiriyo kandi si byiza yuko abantu baguma hanze bonyene Carmen ngo agume ari muri chambre. Nta kuntu umuhamagara akaza aho abandi bari, erega bisa nkaho yigunze kandi si byiza ko yigumana mu gihe asanzwe ari mu bihe bibi nk'ibi. Bisanzwe Keina nabanje kumureka abanza aruhuke kuko urabona ari mu bihe bitoroshe. Joy, ndijengile Joy, ndijengile Joy, ndijengile. Oya nukimana Joy, irahira Joy, irahira kosi kanje. Irahira kosi kanje Joy. Ariko ibyo uvuga nibyo ko abantu baguma bagwirirana, birakwiye ko Carmen, Carmen, kweli nasinge jengeni Carmen, ngino zundiwa. Carmen, calm down please. Kuvyukuri ndazi kubabaye cyane. Kuko kubura umugore mu bantu umwaka umwe gusa agapfa yibungenze. Birababaje cyane. Kuko ni nkaho ubuze abantu babiri kandi bakunda. Ariko iyo amazi amaze guseseka naba akiyoretse ukundi. Imana ntiharirizwa kandi nta n'uwo yibaza ngo binukoze n'ibiki kuko nifise ubuzima bwacu mu biganza vyayo. Iyo ihamagaye umuntu ntarara kwisi kandi ni nabwo bumana bwayo. Komera ndakwinginze. Keina, murakoze kundemesha kandi nagize neza kuza kumva hafi. Basha inkuru woyumva ahandi, ibintu ntibyoroshe. Ibirato byanje basha, ibirato byanje biragoye, ntawe upfa kuvyambara ngo bimukwire. Basha ndababaye basha Joyce wanje ngena kagenda. Oya namwe nimusobanurire Joyce akasiga njyenyene. Carmen, nibyo uvuze ukuri. Ibirato byawe ntaho byambara ngo bimukwire kuko nuwogerageza vyomuruka canke vyomurya. Ariko ico menya coco, ijambo ry'Imana riravuga ko nta cagerageje umwana w'umuntu na kimwe atari cyo kwihanganira. Rero brother, ndakwinginze humura, komera nk'umugabo, komera ndagusabye. Basha ndabyumva kandi ndabatahura, ariko kubera ko abantu turi babi, kubera ko abantu bafise agatima koko, je ngifise amafaranga umugore wanje ataragwara, nari mfise inshuti nyinshi nkagira n'abagenzi kandi igihe cyose nari nzi yuko ari abantu banje ba hafi ku buryo nogira ikibazo bakantabara, nogira ikibazo bakanseruka, nogira ikibazo bakamfasha. Ariko nageze muri muntu urinde ndahamagara mbura uwitaba. Imagine naraje guhana amafaranga
ndamubwira ati tumuliza turasamirana yanyina arandaraguriza arantuka. Ive ni amahoro. Okay, nagira ndakubaze Kane ari muri biro nihari? Yo oya arasohotse kandi by'ukuri ukuntu namubonye agenda ntabwo nibaza ko aza kugaruka. ndakora iki no kuri telefone namurondeye namubutse. Okay Ive basi urazi ko ngwaje kandi kwa muganga bansabye amafaranga atari make, ariko noronka amafaranga n'imiburi buri na makeyi yo kugura imiti yibanze kugira ngo ushobore kurokora ubugingo bw'umugore wanje. Ndagusavye urabona ko Kane namusanzeho ngurana amafaranga makeyi, sister Nina muronka kuri telefone ndazi azoca yandungikira uzobukoze. None aya maherukaniye nangahe? Noronka nk'ibihumbi 300 byo babiramfasha. Mfashasha. Ibihumbi 300? None ndaguhereza wowe uzocuyanyishura kuye ko akazi wagahevye. Umviriza reka rumere ndakubwira ivyo gufyina. Aha tuza gukora dufise ico tugomba kuzokoza amafaranga duhembwa. Ivyo navyo vy'umugore wawe agwaye akizene none ce nije ugomba ko ndagutungira umugore. Je ugomba ko ngufasha ivy'umugore wawe. Wazanye umugore utaragera bimeze gute? Ive ibibazo ntawe ubihamagara birizana kandi umuntu agirwa n'ubundi. Mfasha je ndazi yuko nta misi biri zohera. Sister ayandungikiye nzoca ndaguhanukuri kandi urazi yuko ntogoheranira. Mfashasha Ive. Shaka rumere. Sikuri sanze nawe utanitahura. Ubu nta vyagusaba igihari. Kora hamubone ico wifashisha wewe nyene. N'Imana yarahevye gutanga manu mbarira haraho uherutse kumva baja kuyora manu yagusa buri munsi. Nawe rero uracanga mbeko mugenza weri yanumva ngo yahuye n'Imana ku musozi Karumeli nawe ukaburi Karumeli gute udashobora kurondeza address iyo Karumeli iri gugende nawe mubonane n'Imana cekona na jewe. Basi kandi niyari ari muri biro. Yari byabaye si ibyo gusa, nagiye kwa Edikani namutakambira ngura n'ibihumbi 300 simbe kugura umuti wa madame. Ambwira ngo ufise ikirori umunsi madame wanje acikana narabura ndiwe nza kukuraba ku kazi hanyuma baca bambwira ngo uragiye. Gerageza namwe kwiyumvisha abantu. Nonundi jengene jewe Carmen kweli nasiga jengene Carmen mngino zundiwa Carmen oyake none Joyce yapfa gute n'umwana wanje bakatrana agende nawe umwana wanje rukundo oya basha nimutume mubwira ko atari ibyo bana nimutume mubwira basi ko no bandiko ndarota basha. Nimwumva bavuga umunsi mubi je Carmen umunsi mubi mvuye ku kazi nabutse naherewe naburani nibutse kugurisha telefone mpamagara umuntu ambwira ngo duhuriye ku bitaro kugira ngo ampe amafaranga nanjye ndamuhe telefone shitse nsanga madame yacikanye.
ihangane Carmel, ihangane ndagusabye. Mwisi turi ingenzi. Bisaba kubyakira. More Carmel, more. More ndagusabye. Carmel, ihangane Imana iguhe inkomezi zo kubyakira naho bigoye. Carmel, ntuheranwe n'agahinda. Imana niyirema kandi rero haragera igihe yisubiza ibyayo. Ihangane. Aho ubona hari n'abantu baje kukugarukira ko baje kukiriyo, abakozi dukorana, inshuti n'abagenzi. Reka rero kwigunga uze kuba hamwe n'abandi, kuko kuguma wenyine bituma wiyumvira ibintu byinshi, bigatuma nyine uguma usubira muri ka gahinda nyine. Please, inguje aho abandi bari. sa ngo abakozi dukorana Ego. ndashaka kumenya ikintu kimwe. Mwaje hano gukora iki? Mushaka iki? Ndabitahuye. Kumbe mwashaka yuko umugore wanje apfa, muce mujya gusaba impusha ku kazi. Muze kwirirwa hano. Mwirigwe musa. Mu nkekezi. Mu nkindage. Mwe murantwengera mwijigo. Mwaje guta umwanya musaku hano. Carmel, calm down please. Oya. GM Films, Konos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.